Usimuone ule anapendeza, asikutishe generencha. Time ari abantu bagakomanta ugasanga bariko baratuka umusani cange muntu murega ibyo bintu bashobora kunuka ngakurondera ngumi kitu kinanza. Ya Egozen TV ndabakunda mukora ku mwanya kandi nababwiye bantu numubagiye gusubscribe kwa Egozen TV. Mugire kakantu karuje kwa Egozen TV muzoba na Bidondo azogirwa kugira ngo kenshi urabona tudukora turondera uburyo tukarondera ratio hanyuma umuntu agashaka dutatu tune iyo ni ingorane. Kamwe karakwiye sheri reka ibyo bintu taniua vile na bam temwa na kupali nikikamkama na nitamkali. Abasore n'abadada birashu abasore n'abadada birashu. Iyo ni new song naragize na umuntu yitwa Skendo. Harimo mu dance kiri biteye abakobwa bagatamba bakanyonga tuzoba turi sa. Mu rukundo ntangire kumbure twamadukoresha muri bamwe mugenda mutwandikira commentaire. Noneho uno munsi ubona ko ari umunsi kabisa, no munsi uri special. Mvuga ati assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sino mubazango witwa nde? Nta muntu numwe w'umurundi canke umurundi kazi atazi Bidondo uwariwe. Ndabeshe bro? Yaga mapema sana. Usimuone ule anapendeza, asikutishe generencha. Wozene katale mimi kama baso ya ntauya ntamalizia kule kwenye show watu wataanza hamu itakimbia. Yes ati natamani kuwa nawe ni ndirimbo kabisa yanditse amateka ijya ndirimbo. Ni ndirimbo yanditse amateka muri video canke kumbure text yanditswe na Bidondo anacane kumbure ku ntambuko mwatambuka muri ijya ndirimbo bro. Bwana nakwambia ile ilikuwa ni kitu ni bomba. Ni bomba funika wote mpaka unajua kuna mahiti zingine ari mahiti muno arakora ntashobora kurenga zigya za kera zari hit man ya sans Facebook sans WhatsApp siniki ukabona ukubita hiti kagenda vraiment ico gitu yapo na jamini. Yes, wewe uri umwana w'iride ngahe Gitega kuko amarayidi yose akunda kubera ngahe Gitega niwe wama uza guteramenyesha abanyagitega. Ndavyibuka la nepase niwe wari ngaha ku ngoma ba uri kumwe na ndibagiye umuririmbyi mwari kumwe, ariko we wari uhari nkuko wasarishije abantu benshi kujya kuntu nyonga kujya kuntu katika kabisa. Ni ibintu bikurimwo canke waravyize? Ni ndakunda kukora ma repetition na afite ni experience ya kazi kuno musi nabazanye dance kiribite murayizi. Ni dance kiribite batu batayiona. Bidondo haraka comedy wakinye nigeze kuraba uri kurarira ati nukuri nahejeje narangije, ariko wewe ngo yashaka dutatu canke tune. Kajya kantu kabisa ni wakanditse bro. Amfete mbambabarire ariko kenshi ba Mario bafise problem yuko cyanyumvira mu bintu namaze kubona ibintu byinshi kubera ba Mario bambabarire ariko kuko Mario ikintu umudemo aramukundira ni kukubita kuko na mahera office ifo cyo kubita kitu upige kitu jwa unalala ifo muguru wa tatu ukuguru kwa gatatu kumeze neza. Ubundi wewe wari washoboye tungahe basi ndabona ko wari kurarira uvuga ati naruje yajya mugongo wari ufise problem. Kenshi urabona tudukora turondera uburyo tukarondera ratio hanyuma umuntu agashaka dutatu tune iyo ni ingorane. Kamwe karakwiye sheri reka ibyo bintu taniua. Yes ati muzomwica kumbure gerageza kabisa kamwe ngo karakwiye canke tubiri se? Tubiri bivana kama kutumika sana ndo hivyo utadae hivyo.
Yes, ni Bidondo kumbure ari mu gisagara ca Gitega muri capitale politique. Watuzaniye iki kuri uno munsi? Urakunda kutuzanira inkumi z'ingidi. Nuno munsi kumbure wazituzaniye. Vile na bam temwa na kupali nikikamkama na nitamkali abasore n'abadada birashu abasore n'abadada birashu iyo ni new song naragize na umuntu yitwa Skendo harimo mu dance kiri biteye abakobwa bagatamba bakanyonga tuzoba turisa. Yes, kumbure ni Bidondo mu mwanya agira aje kuhaturira ariko ngira ngo ntuza guhita wimanukira ndake kurari. Sindabimenye. Yes, Bidondo kumbure akantu kumbure ugiye kwereka abanyagitega ukuntu bagukunda nakahe kumbure kantu wabateguri. Ni surprise nabazanye abadada beza baratamba neza barazi guturisa umuziki yani bazobibona kuri scene ya Yes, kumbure akantu ushimye canka akantu kunze muri Egozen TV ni nkaka. Egozen TV ndabakunda mukora ku mwanya kandi nababwiye bantu numubagiye gusubscribe kwa Egozen TV. Mugire kakantu karuje kwa Egozen TV muzoba na Bidondo azogega kugira ngo mukurikire ibintu bya Bidondo. Yaga. Yes, kumbure mutibagiye kuri channel ya Bidondo kumugira subscribe ariko commentaire kumbure nayo abari very important. Naibagiye ariko komante me ari abantu bagakomanta ugasanga bariko baratuka umusani cange muntu mureke ibyo bintu bashobora kunuka ngakurondera ngago ngumi kitu kinanza. Yes, kumbure tugushimire cyane tukwifuriza ko kumbure woba uwa mbere mu kutugirira share muri iki kiganiro kumbure ukagisangiza abandi. Reka tugushimire cyane tuguhe kugwa neza uwo munsi. Merci beaucoup, merci, asante sana, nashukuru.